Bonjour, bon après-midi. Tufahami vaina uherereye akaba ari Yinjiza karagira neza kuri ikiganiro cyanyu personality mumenyereye kuba kiravye cya mbere akaba ari akaryo turonka kugira ngo tuvisite imwe mu ba entrepreneur b'Uburundi cyangwa n'amahanga gusa ari no mu gihugu cacu kugira ngo tubaze ibijyanye na business yiwe aduhe umuco peut-être ashobora kutubwira parcours yiwe ingene vyagenze aho yaciye ingorane ahura nazo cyangwa ibivyambi amabenefice akura muri iyo business yiwe. Donc jeune idea muri ngahaye mukeneye kumenya plus ibijyanye n'ama-entreprise atandukanye murahawe ikaze kugira ngo murabe umutumire wacu twahaye iyo duhaye ikaze kuko twamugendeye byose. Ciao à tous. Nitwa Tushime Sonia, nkaba ndi umurundikazi, nkaba nkora umwuga wo gushona amajinsi, ibitambara bikaba bigurwa ngaha anye, ugatora imodeli ngaha nyene, ahanini nivyo. Umwuga wanyu mwawutanguye ryari? Mumaze umwanya ungana gute? Umwuga wo gushona twawutanguye ubu nyene vuba, si vya kera. Usanzwe twagiye ahantu hamwe turicara tumaze kubona ko hariho umugambi wo gufasha urwaruka na cane cane kwiteza imbere utaravye ku mashuri uba wize canke akazi ubukora kaha canke hariya anye ukaba ushobora kwiteza imbere ugafasha umuryango ukongera ugateza imbere n'igihugu. Hama turicara turaraba ati mbega anye mu Burundi ko impuzu zisanzwe zihari z'amajinsi zoba zambarwa ari zikorewe ngaha mu Burundi nka kurya dukora igitenge cankwe turindira izije zivuye mu mahanga. Hama nkuko vyari bisanzwe nashaka kugura nk'ipantaro, nkabona ko ipantaro ari nini nkagenda nkayikata mu mbavu nkayishonamo nk'ijipo canke nkahinduramo agakanzu k'agasabeti nkayambara. Usanzwe ndakunda ijinsi kuko ijinsi ni impuzu ushaka kwambara ugatambuka widegemvya ukaja mu bikorwa vyarivyo vyose. Hama ndavuga ati uworondera ibitambara vya jinsi ntiyoshona impuzu mu Burundi canke mu Burundikazi akambara impuzu nyene yishakiye. Ndaraba maze kugenda kubaza kw'isoko ryamanze shoneshe ikanzu yiwanje nsanga igitambara kirahari aho kirazimvye. Ati reka ndabe ko umuntu uzaragura gatoya yishoneshereza yambara. Hama ndabona nyene ko ari umugambi kuko bashaka kugenda kugura ikanzu y'ijinsi ugasanga ukayirondera nk'ahantu nka habiri canke ukayigura ikanzu y'ijinsi ukarondera ikabutura wowe wifuza ku modeli ukabura cyangwa ati uwoza arishoneshereza naho nyene vyokunda. Hama ndaraba umutahe mfise, ndaraba uburyo mbona ati ntibikunda, niho nabona akamu ka paeje ati paeje aje gufasha urwaruka reka nanje nandike mpostire. Bari bahejeje guhamagara ca ndandika, hama nanditse ndishurwa ndagenda muri formation ndakunda remera kufinansa umugambi wanje. Hama maze kufinansa niho twatangura gushona nyezina ijinsi kandi ukaba wo kwambara abagabo abagore abana ijipo ikanzu ikabutura vyose birashonwa n'ibitambara vyose kandi bikaba bihari. Donc umva ubu bikeneye yaba igitambara cyangwa igishonye nzanga amasoko bagenda gute mu masoko gute? Musanzwe unye turi mu ntango uyikeneye urashobora kuvuga ati genda ndafise umutayeri sinkeneye muri ko mushonera nshaka kugura igitambara gusa kwa ntaco ndaronka. Urashobora kuza ukagisangaho ukakigura hama ukaja kwishoneshereza. Ariko vyiza nuko ushoneshereza ngaha kuko na mu modeli arahari canke wowe ukizana modeli wowe wifuza
akagushonera. Ibitambara birahari, ababishona barahari ku mwanya ukwiye. Exactement comme vous êtes mwariyumviriye mwaja ni association murimo cyangwa Ni coopérative. Ni coopérative. Yego. We ni uri à la tête cyangwa ari Bon, ndi à la tête, ahanini l'idée vient de moi. hama watangura umutahungana gute Umutahe cyangwa umutahe benefits wawe kiraronka ubona iri oya sindatangura kugira kuko ahanini hama est-ce que kugira ngo uje muri Milance ndiyize yari pesa yawe donc kuva kare kuva bitangura ugira ama bricolage wenyene muri muhira c'est pas kandi kwa warize droit akandi kazokora apart ico kariho ubyan wabyetse ngoma ngumwe muri domaine ubyan urabifatanya byose hamwe en deux oya sanga ufite akandi kazi nkora nkora muri société BBS fibre optique na cyane novuga naho nyene ko hari muhafashije kuko hari akanya turonka karuhuko ama fibre optique ni ibintu bya internet turaronka ujya mwanya wa internet wo kwicara wowe muri pause ukarondera utuntu ukabona utuntu hirya no hino ugasanga amayide aza avuye hajya anje ubu umaze même ari nka 2 semaines gusa aho turabona l'évolution urabona ati hariho basi abariko baragira aho uza kungurira tukabona ibikorwa byanje ko après ce que je vois ndabona ko amajiti ni meza no muri umwanya muto kwegera entrepreneuriat yawe ubona icyo terera abandi baje ukabwira kugira ubastimule ntagire vite wowe urabikora ari bibiri donc urakora carrière yawe genre ukongera kandi ukagira n'ibintu n'apasa yawe donc iki kindi uhanura abaje cyangwa kugira ngo wumva waragize même iyo ntambwe kugatereka postile ndabe ko noronka ubufasha gusa abandi baratinya maybe bakavuga ati ninaburonka nkazohomba nkazogira nte usanga nubwo bwo bumubuza wowe niki wabwira kugira ngo nako mwarimu bivuze reka ntangure kwico onye ubwo ntushaka kubura ushaka ati ngira ntangure ariko wamaze kuvuga ati je ngomba nkore kora ntusubire inyuma jewe nkitangura natangura ndiko ndavyandika mu ikaye kandi ndiko ndavyandika mu ikaye sinaharura ko nzoronka tiso ahubwo naharura ko nzogenda ndagenda kuri abantu bomora amabaro nkatora nk'ibihuzu biri by'amajita nkagenda ndahinduriramwo amamodeli ariko mu nyuma ntangura kuza ndagenda kuri abendana ndabati hari ahantu bagira amatiso ikigoye niki ikigoye nuko tutaronka aya matisi nuko tubyifuza ariko amatisi amaze kuboneka nukuri sinzi ko abantu bozifunze impuzu ubu nyene mwizi 2 semaines ndaronka abantu baza ati twe dukeneye iki inye dukeneye modele mwiki dukeneye nkavuga ati eske iki kintu sinari nacyumvira naco nyene kirakunda hariho nkuza kubwira ati dukeneye za taburiya zimwe bakoramo bariko bateka nk'ibitumbura canke mu ma restaurant nizo dukeneye uzidukore kuko zozo ntizihera ningoga canke ntizishaka jinsi irabika inuze habona birakunda mu jinsi taburiya ziravamwo ajya amajire bambara bagiye nkajya ya RTN nayo nyene biravamwo ugasanga abantu bakora gusaba amakomande nkayo ubonye ati ibyo bintu byose birakunda ugasanga nta uheza kuyiga ugasanga nawe kuvyo bari kuriyumvira wowe wiyumvira ku mapantaro amajipe n'amakamba ariko abantu ko baza ukaca umubona amayide agwira rero nk'ugwaruka je no bahanura ko ahanini isi yarahindutse kandi igenda iratera imbere ahanini ibi bintu ngiye kwirigara mwicare muganire n'uwundi nukuri ntacyo muzoguma muraganira bya bindi nyene byo kwirigara bya bindi nyene byo mwibarabara ariko twige gusoma cyane kuraba ibintu hari ibintu dushobora kuraba ugasanga nta kamaro bituzanye bya bindi bidusubiza hasi ngwaruka duhejeje nta kindi tuba twifuza ko uje muri leta ugakora akazi ka leta ego uri muri biro ukabona nyene ko bimeze neza nyene ndaryohewe kubona bariko barabikora bariko barambaza ari ugwaruka nkanje nawe urabona mwagiye muravanse cyangwa umuntu avuga ati iki kintu ndagishoboye reka nkore kwiki ndabe ko vyokunda hanyene kuko tuguma turiko
turiga umunsi ku munsi kurya wiga urashaka kwitungisha werukana ko ndasoma nsoma umuntu yorora isazi korora isazi candaraba ikiro muri Tanzania wabo ntacyo agurisha ikiro ayazigurisha muri Kenya amahera aronka ku kiro cyangwa ati bya bintu byose birakunda zasazi zijya izigiki za nkuko bari kubarora bya bitungwa byose biriko biroroga ubunye kugira tutera imbere ugasanga umuntu abifashe minenebe uko umuntu asoma niko abona akamaro ko gukora iki n'iki ugasanga ukuye akantu yego kugira ugire muri famille wanyu hari abantu basanzwe bagira business cyangwa amuvuga ati ndafise source quelque part ngahaye samandi business navuke mu muryango w'abavyeyi bikorera utwabo yego ndabashimira ko bashoboye kunyigisha urakoze cyane rero ku mwanya waduhaye murakoze namwe hama twaba turyohewe kubatwumva barabona n'ikibanza ni muri Triano numero 13 Trio muri Trio numero 15 Galerie Trio numero 15 13 utoshaka kuza kugura mteya jinsi kanzu ishati tu nawe kaze kwa Sonia hama urakoze cyane ku mwanya waduhaye kandi courage merci ndibaza ko iko ntwatsa kubatuma ko muzoza kutubaza kandi murakoze cyane